indongozi ngo zikwiye kuba indongozi zibushitse zishobora kwereka inzira y'iterambere abazirongoye muraza kuvyumva muri ano makuru naho mwishirahamwe CFCB bagiye guteza imbere igisata c'uburimyi n'ubworozi ndetse n'igisata c'ubutare imfashanyo igizwe n'ibikoresho by'ubuvuzi harimo imashini ikoreshwa mu buvuzi bw'amenyo hakoreshejwe ubuhinga bwo gusanga abagwayi aho bari niyo yaronkejwe ibitaro polyclinique umugiraneza Sensiani mubona nje kubashikiriza n'amakuru nayo Keves Ndayihebura akabari bari kanafasha mu binga bw'ivyuma akaze mu idonido Black FM, the #1 hit radio station in Bujumbura. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye ahamagarira indongozi kuba abarongozi babushitse bashobora kwereka inzira y'iterambere abo barongoye akavuga ko indongozi y'ukuri yitwararika kazoza akurubyaro ruzokurikira akaba yabishikirije kuri wa 18 ruheshi mu nyigisho zo gukundisha igihugu ku ndongozi zitandukanye ku mugwa mukuru wa politiki ino nkuru tuyikeshe mugenzi wacu Emeline Nibaruta Inyigisho zo gukunda no gukundisha igihugu umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye amenyesha ko umurongozi atandukanye n'umunyepolitike kuko umunyapolitike ashira umutima ku matora mu gihe umurongozi we yiyumvira kuri kazoza kurunganwe ruzokurikira umunyepolitike ngo yemera ibyo azokorera abene gihugu mu gihe umurongozi we abereka inzira yo kubishikako Evariste Ndayishimiye amenyesha ko indongozi zidahari ngo zihonyore ku gakanu abene gihugu ahubwo zihari ngo zibatunganirize zongere zibarongore mu iterambere ati ntihagire umuntu azosubira gufata abanyagihugu nk'intama zikurikira gusa kuko abanyagihugu bategerezwa kujana n'abarongozi mu iterambere umukuru w'igihugu akamenyesha ko hakenewe abarongozi bashobora guhindura n'abajya abantu bitwa imperekeza kugira babe ibishirira mu guhangana n'ibibazo kwemera kushobora guhangana n'ibibazo ukabitsinda mbwira ingene w'indongozi udashoboye kwemera guhangana n'ibibazo wa muri kora vyidoge wowe indongozi yahe ikibazo caje mugabiki ni nyishu abanditse neza banditse ngo le succès se calcule par le nombre d'échecs sans problème tu ne peux pas réussir hano mwana we mw'ishuri kugira mumenye yuko ashoboye guhangana n'ibintu ntumuha problème ayitoye so muvuga ngo yamenye ni ukuvuga yuko rero mubonye ikibazo ni nyishu ushaka kuba indongozi kirazira kuba indongozi y'imperekeza wajenza ukogera ku bandi ngo liste bloquée nshirako njenza ukogera ku bandi gusa liste bloquée uburundi bwinjiye mu kindi gihe naziga liste bloquée buzoza mubona batanga bati tuzikure ubu no gutora indongozi nta kogera ku bandi wingumbirira kumvye abasuivere dukeneye abantu ki decide agafata ingingo akarinda atwara sosoma akavuga ati je sosomo nihaye umugambi ko tegereza kwesporta isukari ati wesha wewe urabishoboye je ndabishoboye genda ugire turata agaca genda agatekinika umugambi genda we banki wewe bazumpe imiliyaridi zibiri gusa ico nikorera phase 1 phase 2 phase 3 phase 4 kasabwira ati ngurabe bimwe waharira si vous avez un problème ukugira ubindongozi decida guhangana n'ibibazo umukuru w'igihugu ahamagarira abarundi kubohoka kugira bashobore kuzamura ubutunzi bw'igihugu umuntu wese ngo namenye ko ari incabwenge indongozi kandi umubwiriza umukuru w'igihugu agahamagarira kandi abanyagihugu bose kuba abantu badafatwa ukuboko kandi bazi ico bariko bararondera indongozi nazo ziriko zirakora ibikorwa biboneka umukuru w'igihugu arabakengurukira agasaba n'abandi kubigira ko ahamagarira kandi abanyagihugu bose kuvapanura n'ijambo rya bisumba ikivi ahubwo ngo mu gihe bari mu karuhuko bagafata ako kanya kugira ngo bigishanye igitega Emeline Nibaruta kubwisamirizi Black FM Emeline Nibaruta tugushimire kuri iyo nkuru wadutohoreje igisata c'uburimyi n'ubworozi hamwe n'igisata c'ubutare ni bimwe mu bisata bigiye gushigwa imbere n'ishira hamwe rifasha bikorera utwabo CFCB nkuko bivuga n'uburongo iryo shira hamwe Olivier Suguru atahakana ko hatabaye inzitizi zijanye n'ubutunzi izabaye hagati y'igihugu giharanira intwaro rusangi ya Kongo n'u Burundi ahejeje gutogwa kuri uyu wa 18 ngo asubire kurongora CFCB
Olivier aravuga ibigiye gukorwa kugira ingorane zihanze akarere ka Afrika y'ubuseruko zitorega umuti. Tega yompi Olivier Suguru. Tugiye gushira imbere gusumba ibindi ni bisata igihugu cashize imbere, ni bisata tubona yuko bizoduza umwimbu bikanatuma igihugu gitera imbere. Igisata ca mbere ni gisata turimi n'ubworozi, aho twifuza yuko hazoba amahinguriro menshi azoshobora kuzana imitahe mu gisata cyo guhingura ivyo birimira. Igisata ca kabiri cashyizwe imbere ni gisata c'ubutare, kugira ngo turabe yuko imbona kazoza leta igihugu yashize imbere yo gushira dushoboye kuronka igihugu cifashe 2040 igihugu giteye imbere 2060. Ivyo bisata bibiri rero tugiye gushiramo ingufu gusumba ibindi. Ivyo rero bisha bijana n'ivy'amahinguriro. Amahinguriro tuvuze amahinguriro abantu babitahura kumwe. Hari amahinguriro y'ivyo dusanzwe twirimira, hari amahinguriro y'ivyo bimwe vya matière première dushobora gukura hanze, hariyo n'amahinguriro kuvyeka ivy'ingenzi. Iyo tuvuze rero l'industrie touristique biri mu vyo tuzoshobora gushira imbere kuko bizotuma n'ibi by'amafaranga mva makungu azoshobora kwiyongera. Mu ncamake ko tuzoshira imbere ibisata bibiri mugabo bica biza byunganirwa n'ivy'amahinguriro, l'industrie de transformation agroalimentaire, l'industrie minière et l'industrie touristique. Nivyo abibaze kurangurwa, ndetse nagomba ndabishimire cyane leta y'u Burundi kuko hariho inzitizi zishika 10 cyane zari hagati y'urubibe rwa Kongo n'igihugu cacu. Izo nzitizi zaravuyeho mugabo ico twita mu gifaransa les barrières non tarifaires ni ibintu vyama imisi yose umuntu akurikirana kugira ngo ku munsi hari inzitizi zihera akaba zivuka. Ico gituma rero tugiye ibisata tugiye gushira imbere gusumba ibindi ni bisata igihugu cashize imbere, ni bisata tubona yuko bizoduza umwimbu bikanatuma igihugu gitera imbere. Igisata ca mbere ni gisata turimi n'ubworozi, aho twifuza yuko hazoba amahinguriro menshi azoshobora kuzana imitahe mu gisata cyo guhingura ivyo birimira. Igisata ca kabiri cashyizwe imbere ni gisata c'ubutare, kugira ngo turabe yuko imbona kazoza leta igihugu yashize imbere yo gushira dushoboye kuronka igihugu cifashe 2040 igihugu giteye imbere 2060. Ivyo bisata bibiri rero tugiye gushiramo ingufu gusumba ibindi. Ivyo rero bisha bijana n'ivy'amahinguriro. Amahinguriro tuvuze amahinguriro abantu babitahura kumwe. Hari amahinguriro y'ivyo dusanzwe twirimira, hari amahinguriro y'ivyo bimwe vya matière première dushobora gukura hanze, hariyo n'amahinguriro kuvyeka ivy'ingenzi. Iyo tuvuze rero l'industrie touristique biri mu vyo tuzoshobora gushira imbere kuko bizotuma n'ibi by'amafaranga mva makungu azoshobora kwiyongera. Mu ncamake ko tuzoshira imbere ibisata bibiri mugabo bica biza byunganirwa n'ivy'amahinguriro, l'industrie de transformation agroalimentaire, l'industrie minière et l'industrie touristique. Nivyo abibaze kurangurwa, ndetse nagomba ndabishimire cyane leta y'u Burundi kuko hariho inzitizi zishika 10 cyane zari hagati y'urubibe rwa Kongo n'igihugu cacu. Izo nzitizi zaravuyeho mugabo ico twita mu gifaransa les barrières non tarifaires ni ibintu vyama imisi yose umuntu akurikirana kugira ngo ku munsi hari inzitizi zihera akaba zivuka. Ico gituma rero tugiye gushira imbere cyane kugira ngo twame dukurikirana ku munsi yuko izo nzitizi zitasubira kugaruka. Ibindi n'isoko rusangi turikiyemo n'ibihugu bya Afrika y'ubuseruko, nivyo ari utubazo tumwe ari ivyo by'amadwane by'amatagisi tuzokwigira hamwe n'ibihugu dusangiye umuryango n'amashambre de commerce. Cyane hariho chambre de commerce twese duhurikiyemo yitwa EABC, chambre de commerce ya EAC, kugira ibibazo byo bihari mu karere tubitorere inyishu. Twafite rero umwizero no kwishima kwinshi kubera ko hariho ibyamaze gushirwa mu ngiro n'igihugu bya dialogue, biye twita cadre dialogue public et privé, kugira ngo dushobore gutora inyishu ibibazo bisanzwe bihari kugira ngo igisata cyagwizatunga kibe koko igisata mfatiro kugira ngo duteze imbere igihugu cacu. Neyo mwishirahamwe rihamagarira abarundi guhindura ingendo Pariseme babona ko igisata aca bikorera utwabo kigihanzwe n'ingorane nyinshi. Faustin Ndikumana arongoye Pariseme avuga ko gukingira abagwizatunga canke abikorera utwabo bikiri kure cyane. Tega yompi Faustin Ndikumana. Mbere hoho ico gisata kirimo ingorane nyinshi, urabona n'imitahe iri mu bintu byo guteza imbere imitahe abikorera utwabo, habe abo mu Burundi haba nabo hanze ni mike cyane, si myinshi kuravye hamwe no mu bindi bihugu nyene byifashe nko muri aka karere. Hanyuma ikindi nuko tubona abantu benshi bakorera muri bya bintu mengo bakorera mu kinyegero bimwe bita economie informelle. Twaguma twibutse yuko atagiye gishobora gutera imbere ibiturwa turavuga ngo igihugu giteye imbere igisata cy'abikorera utwabo ataco gishigikiye iryo terambere. Igisata cy'abikorera utwabo cyo gishigikiye iterambere nico gishigikira kugwanya ubukene mu gihugu icyo ari cyo cyose. Ngaha mu Burundi rero turabona yuko ico gisata kiri impingira cari ndende bw'ico gisata kikushobore gukora neza uko vyifuzwa. Ubwa mbere ho gihura n'inzitizi nyinshi, hari inzitizi bita
umwuka mu byo bita mu by'ubutunzi n'uba wifashe icyo bita environnement macroeconomique aho uravye politiki y'ibintu byo kuvunja amafaranga ukaraba amadovize amafaranga agaciro ari mu gihugu ingene ari make iyo ni inzitizi zikomeye ukaraba ibijanye na politiki nyene y'amafaranga politiki monetaire n'ikega ca leta ugasanga naho nyene ni intambamyi uravye n'ingene amakora atozwa ugasanga araduga canke atozwa ugasakisaki byose ugasanga biriko biragabangamira abikorera ugasanga ko birabangamira abikorera kindi ni ibintu icyo twokwita amasoko ntanganguvu umuyaga nkuba n'ibitoro ahantu umuyaga nkuba n'ibitoro bitahari ibyo gwa guterambere ry'abikorera utwabo biba umugani tutuye turavuga rero ibijanye n'ibindi bikorwa remezo nka internet amabarabara n'ibindi ibibuga vy'indege ibintu byose bishobora gushigikira abikorera utwabo hari n'izindi nzitizi zijanye n'ingene ivy'amategeko bimeze n'ingene vy'inzego bimeze aho usanga bimwe byo guhanwa konfidanse atabihari ugasanga hamwe barakundwa akazi abandi ntibakundwa akazi ugasanga gukingira abagwiza tunga cyangwa bikora utwabo si kirenga abigeje amafaranga usanga y'imitahe yavuye mu busuma cyangwa avuye mu bindi bintu akaza kuja ngo aje guteza imbere igisata c'abikorera utwabo ibyo byose bikaba inzitizi. Ibitaro Polyclinique Umugiraneza avyaronkeje imfashanyo igizwe n'ibikoresho by'ubuvuzi muri ivyo bikoresho hakaba harimo imashini ikoreshwa mu buvuzi bw'amenyo hakoreshejwe ubuhinga bwo gusanga abagwayi aho bari ibita clinique mobile. Angene Ndayishimiye yamenyesheje ko iyo mfashanyo yatanzwe n'ubuserukizi bw'u Burundi mu gihugu ca Romania akaba yabishikirije kuri wa 18 iruheshi aho yari aramutse abishikiriza cese ku bitaro biri mu Kibemba. Tega yompi Angeline Ndayishimiye. Shimira waserukira u Burundi muri Romania ni Consul Honoraire u Burundi muri Romania n'uunye asanzwe bakorana ni bantayagama sigara cicaro barigeze kudutemberera batembera Fondation Bonaco Mugiraneza baca barabona ibikorwa turimo by'inyubako baca bavangaha batwemereye ko bazodufasha kuzana ibikoresho bishobora gufasha abazokwitura Polyclinique Umugiraneza no musero n'akaryo keza ko kubishikirizwa icese ubundi byo bimaze igihe ngaha bimwe byo byamaze gukoresha ariko twa twasigaje ibinye kugira ngo byo byagire icese rero babona ko baduhaye imashine ni mashine bakoresha abaganga bamenyo na cyane imashine ikoreshwa uri kuragendagenda naco gituma bace bazana niyo groupe electrogene kugira ngo ushitse ahatagira umuyaga nkuba ica ishobora gufasha rero nabonye ngira ngo Imana yabahaye iyerekwa rya Fondation Mugiraneza murazi ko Fondation Mugiraneza yatanguje clinique mobile ivura amaso none ubu rero turasindi clinique mobile ivura amenyo n'ibikoresho bisanzwe nyine bikora bitandukanye birimo n'imiti zokoresha hamwe n'ikoresha iyi mashine nizo ntebe zishobora gufasha abagwayi zishobora gutambuka harimo n'igitanda cyo guterura umuntu agwaye cyane iyo afise nk'ibiro byinshi abantu badashaka kumuterura byoroshe sinogenda nkashikirije n'ijambo uyu unye asanzwe arongoye Polyclinique Umugiraneza na Dave ntihari kari kubibungabunga neza nk'uko basanzwe babungabunga ibindi bikoresho kubera Polyclinique yabikeneye kandi n'igihugu cyabikeneye. Uwo akaba yari umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angeline Ndayishimiye. Tumira mate dusozerera amakuru yacu mu gisata cy'abakozi n'akazi. Black FM, the #1 hit radio station in Bujumbura. Ubushikiranganji bw'abakozi n'akazi bumenyesha abakozi ba leta batwara ibisata bitandukanye ko bategerezwa gutanga amanota yabo batwara mu kiringo kitarenga kwigenekerezo rya 30 ruheshi. Veniste Muyabaga aramusubwa bushikiranganji amenyesha ko uzokwirengagiza iryo sango azobihanirwa hisunzwe amategeko. Tega yompi Veniste Muyabaga umushikiranganji w'abakozi n'akazi.
Ubushikiranganji bw'abakozi n'akazi bumenyesheje abakozi ba leta cyane cyane abatwara ibisata mu buzi bwa leta ko kubera itariki yo gutanga ko ayo manota gushikana ayo manota mu bushikiranganji isanzwe itekanijwe n'amategeko ko ari itariki 30 z'ukwezi kwa gatandatu buri mwaka. Ubushikiranganji bumenyesheje ko ayo madosiye gushika no munsi ayakigwa mu gisata kijejwe gutunganya ubuzima bw'umufonctionnaire ico twita direction de la gestion de carrière canke mu buserukizi bw'ubushikiranganji buri mu ntara zose z'u Burundi. Ubushikiranganji bw'abakozi n'akazi buramenyesheje ko kubera izomvo iminsi ya gatandatu ni ya Mungu itariki 21, 22, 28, 29 zo ku kwezi ivyo bisata uko ari bitatu bizoba vyuguruye guhera isaha 4 n'inusu gushika isaha 9 z'umuhingamo. Itariki ya 30 y'ukwezi kwa gatandatu niho umukozi ategerezwa kuba yabaye kote kandi bigashikira ubushikiranganji bw'abakozi n'akazi. Igituma turiko turabivuga tubigaruka ku kenshi nuko uno mwaka habayemo akajagari kenshi ku bintu vyerekeye gutanga amanota. Uburyo gushikira isatwe turavuga hariho n'abakozi bamwe bataraswa turusho tujanye n'ayo manota kubera uko kwisamaza kw'abarongoye ibisata. Ivyo rero nivyo tugomba guhagarika twabivuze guhera mu ntango z'ukwezi kwa gatatu kuno mwaka kwibutsa ivyanditse mu itegeko tubisubiyemwo kandi tubihemo kenshi kugira ejo ntihagire umuntu azovuga ngo ntiyamenye iyo tariki kuko ibitiko turavuga bizogaruka kuri uwo mushefu kuri uwo mu responsable azoba atakoze ivyo yateza gukora. Ibi tubishaka ku neza y'abakozi no ku neza y'akazi kugira umwaka w'akazi tuwutangure atamufonctionnaire ariko aridoga kandi turi ngaho byatumutunganirira. Bisigura rero yuko kiringo dushizeho ku nguvu ni kiringo kiriho bitiye ku mategeko bisabwe bitegetswe n'amategeko. Ubu turiko dusaba kucubahiriza kandi musanze muzi ko utubahirije itegeko arahanwa aho kubizana mu bushikiranganji ino dusavye babidepose mu makoordination ya fonction publique mu ntara aho tuzaba twimenya ingene bidushikira bivuye mu makoordination. Ino kuri ino nkuru yavugwa mu bushikiranganji bw'abakozi n'akazi turangirije ko amakuru twe twabateguriye ariko kuba yafatiye hagati mu nkundire ndabibutsa ingingo nkuru zari ziyagize. Indongozi ngo zikwiye kuba indongozi zibushitse zishobora kwereka inzira y'iterambere abazirongoye. Mwavyumvise muri ano makuru naho mwishira hamwe CFCB bagiye guteza imbere igisata cy'uburimyi n'ubworozi ndetse n'igisata cy'ubutare navyo nyene mwavyumvise muri ano makuru. Imfashanyo igizwe n'ibikoresho by'ubuvuzi harimo imashini ikoreshwa mu buvuzi bw'amenyo hakoreshejwe ubuhinga bwo gusanga abagwayi aho bari niyo yaronkejwe ibitaro Polyclinique Umugiraneza. Shimire rero mwege mwese mwariko muradukurikirana. Shimire Kevin Ndayihebura yariko anafasha kugira ngo amajwi abashikira ameze neza. Sense yani mubona nako ndabashikiriza nk'abanda bikebanuye naho ubutaha. Black FM, the #1 hit radio station in Bujumbura. Black FM, the #1 hit radio station in Bujumbura.